Turabaha ikaze mwebwe mwese muhandanya mukurikirana imbonesha kure yanyu BTV. Muri ano makuru twabateguriye mudukundire duhere kuri izi ngingo nkuru ziyagize. Ibiro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi vyasohoye itangazo aho vyiyamiriza inkuru yashikirijwe n'ikinyamakuru Atlantique Actu kubijanye naho Burundi buhagaze mu biriko bibera mu gihugu ca Niger. Urugendo rw'ubumwe bwa Buraya bise Caravane ruzobashikana mu ntara zitandukanye z'u Burundi rwatanguriye mu ntara za Kayanza na Ngozi. Ido nido yandi makuru mukanya. Turasubiye kubaha ikaze. Ibiro vy'umukuru w'igihugu vyasohoye itangazo aho vyiyamiriza inkuru yashikirijwe n'ikinyamakuru Atlantique Actu kubijanye naho Uburundi buhagaze mu biriko bibera mu gihugu ca Niger. Ni inkuru twateguriwe na Nyandwi Raphael. Ibiro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi bicishije ku biro bikuru bijeje kumenyekanisha amakuru vyasohoye itangazo nimero 21 ry'umwaka wa 2023 aho vyiyamiriza ivyanditswe n'ikinyamakuru candika mu buhinga ngurukana bumenyi citwa Atlantique Actu aho kwigenekerezo rya 18 myandagaro umwaka wa 2023 bandise inkuru z'ibinyoma ku mukuru w'igihugu c'u Burundi kubijanye n'ibihe vya politike hamwe n'umutekano igihugu ca Niger kiriko kiracamo muri kino gihe hamwe n'ico bise uruhara rw'igihugu c'u Bufaransa. Iryo tangazo rirerekana neza ko izo nkuru ari iz'ibinyoma bakaba baboneyeho n'akaryo kuko zibeshuza ku mugaragaro berekana ko ico kinyamakuru coba kitakoresheje akaranga mutima k'umuga wo kumenyesha amakuru. Ibiro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi bikaba vyashimye kumenyesha Uburundi n'amakungu yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye atigeze atanga ikiganiro icari cyo cyose mu kinyamakuru kwigenekerezo rya ndwi myandagaro umwaka 2023. Iryo tangazo rirerekana ko kubijanye n'ibihe vya politike n'umutekano muri Niger Urundi busanzwe burongoye akanama k'umutekano mu bumwe bwa Afrika muri uku kwezi kwa myandagaro bwarashikirije aho buhagaze mu nama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bagize umuryango wa CEDEAO, aho ijambo ry'umukuru w'igihugu rikaba riri ku rubuga rw'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Ibiro vy'umukuru w'igihugu birashigikiye ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ariko bukibutsa ingaruka mbi z'abakora umuga wo kumenyesha amakuru badakurikije akaranga mutima k'uwo muga, aho ikintu ca mbere bategerezwa gukora ari ugukora akazi kabo mukuri. Kubw'ivyo ibiro vy'umukuru w'igihugu bisaba ko iyo nkuru yokugwa vuba na bwango ku mbuga zose z'ikinyamakuru Atlantique Actu hamwe nuko boca basaba imbabazi ku mugaragaro. Iryo tangazo rikaba ryashizwe umukono na Gatoni Rosine Gulene, umuvugizi w'umukuru w'igihugu kwigenekerezo rya 20 myandagaro umwaka wa 2023. Urugendo rw'ubumwe bwa Buraya bise Caravane ruzobashikana mu ntara zitandukanye z'igihugu rwatanguriye mu ntara za Kayanza na Ngozi. Ni inkuru twateguriwe na Arlette Mugiti. Ubwo rugendo rwatunganijwe n'ubumwe bwa Buraya bise Caravane rwahereye mu ntara ya Kayanza na Ngozi, aho muri izo ntara zose babanje kubonana na baburamatari. Mu ntara ya Kayanza hakaba haciye haba uruganda rwo guhanahana ivyiyumviro ku itegeko rishasha ubumwe bwa Buraya bwashizeho rizoshirwa mu ngiro mu kwezi kwa Kigarama mu mwaka wa 2024 rijanye no kubuza gushorera iburaya ibiterwa birimwa habanje gucibwa ibiti, kuko vyagaragaye ko kuva mu mwaka wa 1999 ku isi yose amahektari angana n'imiliyoni 120 y'ibiti yicigwa, bikagaragara ko gukingira ibidukikije bitubahirizwa. Mu vyigwa vyakozwe n'ubumwe bwa Buraya bikaba vyabonetse ko bimwe mu bituma ivyo biti vyicigwa harimwo ibiterwa bigera kuri 6 bikunda kurimwa habanje gucibwa ivyo biti. Muri ivyo igiterwa c'ikawa tudusanzwe turima hano mu Burundi kikaba kirimwo. Haba mu bari batumiwe muri iyo nama abarimyi, abahinga hamwe n'abashora ico giterwa hamwe n'abo mu nzego bavuga ko bamaze kusigurirwa ivy'iryo tegeko bagifise amakenga. Ubwa mbere iryo tegeko ryari kubanza gusigurirwa abo ryega, kuko urabona nk'ubu unyi tugiye kuraba no musa aho giteye
kandi twabonye yuko rizoja mu ngiro mu kwezi kw'icumi na kabiri mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane. Twasanze hariho ikibazo, mbega ikawa zatewe imbere y'imyaka 2 n'ico gihe ziba ziriko zirera zizoshorerwa hehe? Aho rero cabona yuko ku murimyi ari ngorane. Mu vyo bavuze hariho ivyo kwerekana ikawa aho ziherereye n'abazirima, ico bita geolocalisation. Ivyo navyo ni ibintu bitwara uburyo kandi mu mwanya ari mutonyi. Dusha twibaza tuti ubwico gihe nicagera ntituzohava tugwa mu mporero kudashora ikawa mu Burayi narirya ikawa nyinshi ariyo yashoka. Cha tuvuga tuti hariho uburyo buca bwiyongerako, mbega nitwabikurikiza igiciro kizoheza ciyongere na wa murimyi yabikoze inguvu yashizemwo abone kuzisubiriza. Kuri ayo makenga, Claude Bochu, umuserukizi w'ubumwe bwa Buraya mu Burundi, akaba yahumurije abo bene gihugu ko kuko imbere y'uko iryo tegeko ryemezwa abahinga babanje kuryiga. La première chose, c'est généralement un règlement de l'Union européenne. Il est suivi dans les mois avant la date butoir de spécification. Cyambere nuko iryo tegeko ry'ubumwe bwa Buraya imbere y'uko rifatwa ryabanje kwigwa n'abahinga. Birumvikana ko ayo makenga haba kuko ikawa mu Burundi ari igiterwa gifise agaciro kandi ari naco cinjiza amafaranga mvamakungu. Ariko ku rundi ruhande ni navyiza ko ubumwe bwa Buraya bwoguma buronka ikawa y'u Burundi kuko ari nziza, ihora ironka n'amanota meza ku rwego rw'ubumwe bwa Buraya. Ikindi nuko turiko turagerageza kubegera ku makomine kugira ngo tubasigurire neza. Tukaba tumaze gukorana ibikorwa nk'ivyo na Trademark Africa. Jewe rero mbona ko ivyo bibazo vyose mufise bizotorerwa inyishu muri bene iyo migambi. Si rencontrer un soutien voire des solutions dans le cadre de ce genre de projet. Ibikorwa vyo kuri uyu munsi wa mbere bikaba vyasozerewe n'igiteramo cagizwe na Mutimaro Comedie ari kumwe n'abandi bakinyi Satubi hamwe na Meiri. Ibiciro vy'amakaye vyariyongereye cane mu gihe hasigaye igihe gito ngo umwaka w'ishure utangure. Abaguzi b'amakaye ntibari ko baraboneka ku rugero rushimishije nk'uko bimenyeshwa na bamwe mu badandaza b'amakaye, bakavuga ko n'igiciro ciyongereye cane ugereranije no mu mwaka uheze. Ibiciro vy'umwaka vyovyo umuntu yobanza kuvuga ko biri hejuru cyane ugereranije n'umwaka uheze, kubera umuntu afatiye kwikaye imwe cyangwa ku maduzeni hose amakaye ari kwibe yo hejuru kuno mwaka ugereranije n'ubuheze. Kubera nko ku buheze ikaya santé twayitanga ku 1,700, ariko ubu tuyitanga kuri 2,200. Iya 60 nayo twayitanga ku 1,400, ariko ubu tuyitanga ku 1,800. Iya 48 feye nayo mu mwaka uheze ari ku cyabiri, ariko tuyitanga ku 1,400. Uravye rero kwikaye zigugu no mwaka vraiment ziri kwibeyo hejuru ugereranije n'umwaka uheze. Muga twebwe ikintu tubona kica kitugaruka ko nk'intambamyi nuko abaguzi batariko baraza kudushorera nk'uko vyahora, kuko ubu baraza bakabaza bakavuga uti zirazimvye cyane bakagenda. Ubu ntitwiko turadandaza cyane kweri, kandi natwe ntako turi bugire. Hariho igiciro cavuye muri Paco dutegerezwa gukorerako, mugabo nabo baca bashinga n'igiciro twebwe turangurako. Ico giciro bashinze twe turangurako mugabo sico. Urumva bashinze igiciro c'umuntu aja muri Paco kurangurayo, muga natwe ntitwemerewe kujayo. Nk'ubu muri Paco buyo kubashikayo ni 235, ariko twebwe aho turangurira kubaba bagiye kurangurirayo turangura kuri 265. Rero umva tuciye dukorera ku giciro cyo kudandaza kuri imwe twisonze igiciro Paco yasohoye, twe twosanga turiko turahomba. Ariko iziva hanze iya Paco mu bisanzwe niyo iri ku giciro cyo hejuru. Nk'iyi karato tuyirangura 260, hari indi karato turangura 220, 240 ziva hanze. Cyumva ko kaiza Paco ziri ku giciro cyo hejuru, kandi ikaya Paco mu bisanzwe
hari ikaye nyinshi za sanfeyi 60 ntazuronka 48 36 24 pakobu ntazifise mu bisanzwe. Abakiriya mwino minsi ntibaraza ku bwinshi n'abariko bagura bidoga bavuga ko ibintu byose byazimvye, hari abitwaza ko n'amahera atayahari bagenda mu mabanki ntibayaronka ayo bipfuza. Mu bisanzwe haza umwe nahone bagura bidoga baguma bavuga ati ngabaniriza, baca usanga ntivyoroshe. Babandanya basaba ko bugabanirizwa n'igiciro co kurangura. Ubwo ico twasaba nuko mwogenda mukatuvugira ngo muri pakobu natwe abadandaza bato tukemererwa kuja kurangurayo, ushaka nka karto zitanu basi natwe bakatwemera ko twoja kuzitorayo. Yego gutyo tukabona gukorera kuri ico giciro baduhaye. Ivyo biruko mu gihe hasigaye imisi mike umwaka w'ishure w'ibihumbi 2023 ushira w'ibihumbi 2024 ugatangura. Naho isukari imaze igihe itaboneka muri zone ya Bwiza ngo hari icizere yuko igiye kuboneka muri ino ndwi. Abasanzwe baranguza isukari mu gisagara ca Bujumbura bakorera muri zone Bwiza baremeza ko bamaze igihe kirekire bataronka isukari. Bamwe bakavuga ko batazi ico bivako ko ryoba ari kena ryayo. Hari n'abavuga ko basigaye bakoresha uburyo bwo kwiyandika bagatuma umufuko abasanzwe bashika mu bubiko bwayo bwa Sosumo bagaheza bakagabura ku biro, aho bagaheza bakarenza ko amafaranga makenya ayo bita ayagasashe kuyasanzwe azwi ku kiro c'isukari. Aho ni mu gihe abataronka inzira bene izo bacamwo biheza bikabagora kuronka ako gasukari. Hagati aho muri zone Bwiza hoho bakaduhumuriza ko muri ino ndwi bagiye kuyironka bakazoca bayihereza abayifuza. Ngo ibikoresho bakoresha guhingura ibisharizo ntivyoroshe kuronka kuko babikura hanze y'igihugu. Bivugwa na Kampimbare Ange Bebina, umunyempano. Inkuru tukaba twayiteguriwe na Ange Risa Nzeyimana. Bimwe mu bisharizo bikenerwa mu bibanza bitandukanye nk'ibisabwa kubumbwa, kujishwa n'ibindi tubona biteye igomwe mu bibanza bitandukanye. Ababikora nka Kampimbare Ange Bebina, umunyempano akiri muto, atuyagira ko bitoroshe kuronka hano mu Burundi vyinshi mu bikoresho bakenera bikorerwa hanze, ari naho babikura. Ibikoresho tubikura muri Tanzania canke nkabituma muri Kenya. Hari n'ivyo dushorera ngaha mu Burundi, turaba benshi turacari bake. Nta muntu ufise anshigikira, nta n'igihugu ati kirashigikira ngo kirampa imitahe canke kirabona impano ufise ngo kimfashe. Umuntu ko yitwa ko yamfashije yampaye nk'umutahe, ari umuvyeyi amvyara, yabonye impano ufise aca arashigikira. Uno munyempano Ange Bebina yahamagariye abavyeyi gushigikira abana babo ndetse n'igihugu cacu kubafata mu mugongo. Icambere nobwira abavyeyi gushigikira umwana simaka umuhe amafaranga, urashobora kumutera intege. Nk'ubu jewe natanguye muri 2017 natanguye nkora ibintu vya poteri, ibintu vyo kubumba. Umuvyeyi wanje amaze kubona ko fisiye iyo mpano ntiyashotse amahera, nta mahera yampaye. Natanguye kuri zero, natanguranye iyo mpano gusa, natanguye fisiye 0 francs, nakoresheje nta mahera nakoresheje. Hama maze kubona ko fise impano ni nko aca tangura kushigikira, tangura kumpa intege, akantera intege koruku giruku, kuko nawe nyene abifisemwo. No bivuga ko abifisemwo impano mbere peut-être ko yobandusha muri iyo mpano. Arambwira ikiwa gikoze nabi akankosora, nimba tiko ndakora nashobora gukora nkaryama nka saa 9 z'ijoro canke saa 10 z'ijoro, aho hose twaba turi kumwe. Umva yarantera intege. No himiriza abavyeyi gushigikira abana, biraryoshe iyo uriko urakora ukagira umuntu w'umuvyeyi akubwira bandanya, nato bafise ubwo buryo akakubwira basi kumva basi akubwira ati bandanya turi kumwe. Ufise impano, ufise umutahe. Je natanguye ndi muri 2017
nababwiye nari mfise nta buryo nari mfise, none nari nkeze ishuri rya secondaire, umva umwana ahejeje secondaire nta mahera bafise, uri zero, ufise impano ufise n'umwanya, uwo niwo mutahe ukomeye bokora, hama peut-être ico ugurishije kikakubera umutahe. Igihugu cacu ico nogisaba, nko mu bindi bihugu tumaze kujamwo vyo muri East Africa, barafasha urwaruka cane, bararufasha babonye ko ufise impano barayiteza imbere. Mu kuyiteza imbere hari abo baha imitahe canke bakabaha nk'ingurane, ariko tumaze kubona kenshi nko ngaha mu gihugu cacu abantu bakunda gutezwa imbere n'abantu b'abaririmbyi, ko basaba rero kudutera intege. Nongera nshimira leta iyo hariyo forto tujamwo ikadushigikira, ikaturihira ama déplacement, ikongera ikaturihira na stand, ikibanza tudandarizamwo, nico ni ciza. Twonga tubahimiriza ikintu twabonye nko mu Rwanda hariyo made in Rwanda, urumva naho bari akantu gatoya dufate nk'agasupra usanga kanditse ko made in Rwanda, umva turasaba ko natwe hoba made in Burundi, kandi ivyo twebwe abartiste navyo twishoboje, ni igihugu co dufata mu mugongo. Uno mwuga Ange Baby nakora akaba ari umwe mu myuga benshi batitwararika badaha n'agaciro, ariko ukaba umutunze n'umuryango wiwe. Ni kuri ino nkuru duciye turangiriza ko amakuru twabateguriye kubayashikiriye ageze hagati, mudukundire tubasubiriremo ingingo zari ziyagize. Ibiro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi casohoye itangazo aho vyiyamiriza inkuru yashikirijwe n'ikinyamakuru Atlantique Actu ku bijanye naho Uburundi buhagaze mu biriko bibera muri Niger. Urugendo rw'ubumwe bwa Buraya bise caravane ruzobashikana mu ntara zitandukanye z'u Burundi rwatanguriye mu ntara za Kayanza na Ngozi. Ni kuri ano makuru duciye turangiriza ko amakuru twari twabateguriye. Tubashimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, dushimira abadufashije kuyatororokanya, mubandanye mugira ibihe vyiza aho muherereye.